Ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Rwaruka musore nkumi, nshuti mugenzi nawe washimye guteramana natwe kuri uno mugoroba, turagwaye mwiriwe tukwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Tugwaye kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu, usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri uno mugoroba turacyari kumwe n'umutumire twari kumwe mu ndwi iheze, umukozi w'Imana Yohani ndiho kubgayo, niwe ashishikara kutubwira ingene Yesu yamubereye inyishu mu bibazo bitandukanye. Yaratubwiye ingene yahuye na Yesu kandi Yesu akanamutabara mu kibazo yagiragwemwo c'ubusambanyi, mbere akanamugirira neza mu kumwereka ubuntu bwiwe. No mu gihe hari amacakubiri adasanzwe, yarabonye ukuboko kw'Imana abona gutabagwa. Aca tubwira rero ingene Yesu yamubereye inyishu no muri ico kibazo, aze no kutubwira ingene Yesu yamugiriye neza mu kibazo c'ukubaka ugwiwe. Reka rero imbere yuko tumuha ijambo tubanze ducishemwo ako karirimbo. Urugiwe ubuze ukugira urihaje ubaza yamarima nayo mw'ijuru yakumenye urusoro abantu naho bakureka Imana izakureka. Arakoze umuririmbyi Theogene Uwiringiye Imana kuri iyo ndemeshanyo yiwe adushikirije. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe turagukengurukiye cyane. Ikiganiro ni Yesu n'inyishu, turi kumwe na wa mukozi w'Imana Yohani, agomba abanza tubwire uko yarabayeho igihe yarakigendera mu macakubiri. Jewe ngifise amacakubiri y'amoko, maze kubona nti nubundi turapfa, reka twigwaneko, ngahaguruka ngiyambaza ngira ngo ivyatsi n'ibiti, nagize ntidusubira gupfa nk'intama. Urumva uko niko je nibwira, ariko nasanze umuntu agwanirwa n'Imana. Maze kwihana, Imana yarangwaniriye. Ehera abantu no munsi ndiko ndakorera Imana. Ndakubwiye nguma muri iyo nzira y'amacakubiri y'amoko, sindakubesha simba nkiriho, mba narapfuye canke mba narapfuye mu buryo bw'imwemu, simba nywanye n'Imana. Rero ndavuga nti igihe nari ngiri muri ayo macakubiri y'amoko, sinatora itiro mutama, nari naronze indari yarafatanye n'umugongo, nararya sinahaga, naranywa sinashira inyota, nari mu mwiza koko. Mugo maze kugarukira Imana naratotahaye, ndavyibuha, ngira amahoro. Kandi nukuri muntu unyumviriza, wowe ukiri mu macakubiri y'amoko, atari icyo uhomba ntaco wunguka. Nyabuna vayo, wegera Imana, utandukane n'ivyaha, urondera isi rutiye kuba nziza. Aho ivyo bintu bitagira ikibanza ni mu bwami bw'Imana, kandi uzogira umugisha mu majana mu maza. Nukuri iminsi dufise kubaho ni mike. Ndavye iyo myaka 2 nabaye muri ubwo buzima, yaramarushwa ateye ubwoba. Ariko kuba mu Mana, ukanywana nayo, ukaba muri mpwemu yera, ukabana na bene data amahoro, bizana umugisha n'amahoro n'ubugingo bitagira uko vyuvugwa. Je harageze n'igihe mvuga nti iyi myaka mike mbayeho niyo nopfa narabayeho. Rero ndasaba uwo muntu ari mu ngorane nk'izo azivemwo, bikunda beho, kuko imyaka y'ukuba hafise burya si myinshi cyane. Imyaka 100 ni mike. Enda baho mwene data, ureke nabandi babeho, kandi ureke Imana ihabwe icubahiro mu isi y'abakiriho. Imana ishimwe. Nureke Imana ihabwe icubahiro mu isi y'abakiriho, kandi ni wewe mugenzi ukwiye kwihesha icubahiro mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo wiyumvira, kuko Imana muri Kristo Yesu igomba kuguha ubugingo, kandi igomba kuguha amahoro, amahoro asagutse.
niko umushinga ntahe Yohani ariko arabishinga ko intahe afatiye ku byo yiboneye. None ga mukozi w'Imana, abantu benshi hari aho biyumvira bati none kubivamo turavyumvise ko bikenewe ariko biratugoye ntitubona uko twobigenza. Wewe vyagenze gute kugira ngo wakire Yesu? Jewe urumva ko nari naramwakiriye hanyuma ngasubira inyuma. Ubwa mbere nja mu busambanyi, Imana inkurayo. Mu nyuma ninjira mu macakubiri y'amoko, inzigo, ishari, ukwicuza biba mu mutima wanje, ndacura umwiza. Imana irankurayo, inyereka inzira y'agakiza, ndatura ivyaha, ndavyihana. Ndabona ko ubwo buzima ndimwo ari ubuzima bubishe, ari ubuzima buremereye, ari ubuzima buryana. Erega buraryana. Urazi ko wonda ugahera, urazi ko wadukwa ko n'ingwara utazi. None nk'uko urya ntuhage, ukaryama ntutora itiro, none iyo si ingwara. Urumva rero aho ivyaha vyicaye, aho inzigo iri, aho uruhagarara ruri, nukuri nta buzima buriyo. Jewe rero nabonye ntubu buzima ndimwo. Mana yo mwijuru, waremye isi n'ijuru, waremye Burundi, ukarema n'abarundi, buranduhije, harageze kunshira inzira. Hanyuma Imana yo yaranshiriye inzira. Urumva rero ko nicujije, nkabona ko ubwo buzima ntobubandanyamo, nkabona ko atari bwo, nkabona ko sinakuze ndi muri ubwo buzima bw'ugwango n'inzigo n'ishari n'uruhagarara. Kuri jewe cyari nk'igihano ninjiyemwo muri iyo myaka yose. Hanyuma rero ndagira ahantu ndaruha. Imana iyi si irandambiye n'ivyayo vyose n'ivyaha vyose. Nukuvuga umuntu yageze ku kwicuza ku vyaha akabona n'isi ariko ko imuremereye, akaryo kaba kabonetse kuko Imana iri bukore. Je rero maze kugira aho hantu ndayegereye abakozi b'Imana, naronse mpwemu yera, narakize, ubwoba burahera, umunezero uraza, ndiga neza, abara abansi bacika abakunzi. Nukuri ntacu uhomba atari cunguka mu kuba mu Mana. Ico gihe ndaye ntanyoye inzoga, numva umenga ndaye nyuma y'igihugu, kuko naye amasaha 3 yo kuryama sinabanyiyaronse. Itabi mu kurinywa nungikanye isigara 3 ntahemi, nagira ngo ako gaheze nacashira kwa kandi ubwo nyene, ako gaheze ngashira kwa kandi. Aho rero naca numva kenge kazimiye nkabona kuryama. Ubwo buzima nawe ndabwipfuriza. Ni Satani aba yicaye ku ngoma y'umutima w'umuntu. Birakwiye ko abantu barondera Imana, bakanywana nayo, bakaronka umugisha, bagaha abandi amahoro, nabo kandi bakayaronka. Kwico gihe naje narabuza abandi amahoro. Nukuri uwo twahanganye nanje sinamuha agahemo, byari bikomeye. Ariko Yesu yarahavuye aravyoroshe. Yesu yaravyoroheje, kuko ico gihe naciye negera Imana, dutanguza groupe biblique, buraca turabatizwa. Eka n'ubu igihanga kuri ETM uzubaze, hari ishengero rikomeye ry'abana bakunda Imana. Naje namanjayo iyo bagiye kugira clôture, nkagenda kubaremesha, nkabatera intege. Imana ishimwe cyane. Nihabwe icubahiro ko bwa Kristo Yesu rero wemereye kaganze ubugingo bwawe, wamuhamagaye ngaguhe kuruhuka, agatiro karaza, amahoro araza. Ego nukuri ubu ndaryama nkavyugwa n'inkoko, kandi uwo munezero naronse muri uwo mwaka wa 86 ndakubwije ukuri ko nawugumanye na bugingo n'ubu. Simbura ibibazo nk'abandi, simbura abo dutata bagomba kundenganya, kunyambura caye kumburagiza, ariko mu guhangana nabo sinkora ivyaha, ngwana mukuri, nkavuga ukuri, nabona biranse ngaheba. Urazi ko umukristo yamagirwa no guheba hako acobogoza ubugingo bwiwe. Ndasavye umuntu wese yakiriye agakiza ntiyibaze ngo intambara ziraheze. Uzogura agaparasera haza uvuga ngo turakagabura, uzokora akazi haza bavuga ngo ntukabereye. Ico gihe ugwana mukuri, ugasenga, ukabegera, ukababwiza ukuri, ukabahanura, ukababwira uti murandenge ya karimbi, ibi bintu sivyo, ukavugisha ukuri, vyanka ukakira. Ari yabari n'umusaraba Imana iguhaye, ariko kenshi Imana irakugwanira, kenshi Imana irakuburanira, kandi herezo uvayo utsinze. Imana ihabwe icubahiro. Nihabwe icubahiro. Ikiganiro cacu ni Yesu ni Inyishu, turacashishikara, turi kumwe n'umukozi w'Imana ndiho ku bwa Yohani. Turamaze kumva ivyo Yesu yamukoreye bitari bike mu kumugwanirira intambara zitandukanye. Mu ntambara abantu bakunda kugwana hari intambara z'ubuto, intambara zo mu bigero, umusore cyane inkumi akagera mu bihe bigoye. Mbega ivyo bihe byaba byaragushikiye? Ego, mu vy'ukuri kubera nari muri mpwemu yera igihe nakura, narashobora kuduga mvuye Bubanza, kuko igihe natangura igikorwa cyo kuba umwigisha wa mashuri mato mato bandungitse mu ntara ya Bubanza gukorera, ko niyo nava.
inspecteur cantonale yari ahari yandungitse ahantu bita mu Rugeyo ku Kibira. Aho hantu hari hagoye, mugabo ko nari umusore yuzuye mpwemu yera. Nava mu gatondo kuri centre Bubanza nkaruhukira aho hantu bita mu Rugeyo, aho bita mu Gahenasazi. Bugorovye nagira esikare nka zitatu, ndashaka kuva Ibubanza nkarukira mu Ciya, nkicara ngashiramo igitoro, urumva raka brochette n'agatoke, ngashira ku icupa nyifana, ndacasubira nkaduga, ngashikira ku ntamba, ngasubira nkicara, ngaca ngenda ngashika mu Rugeyo. Rero umukozi w'Imana harageze igihe rero ndagera mu bigero, ndumva ko ntakwiye kuguma mbaje nyene. Nari nkwije imyaka 30. Hanyuma ndibwira nti iyo bica hose harageze ko nubaka. Ndasenga Imana, Mana nimba ubona ko hageze ko nubaka, ndagusavye ndonse umufasha. Ndabigira umutwaro. Urumva uko nsenze, narasengera igihugu, ngasengera ishengero, ngasengera abakozi b'Imana, ngaca nibuka no gusengana Imana. Imyaka mfise irakwiye, ni imyaka 30, urandose umufasha. Hanyuma rero harageze igihe Imana iranyishura. Mugo mu kunyishura byabaye igitangaza. Ariya kuri centre Bubanza hariho umwigeme yarasanzwe ari muririmbyi ku Gisovu muri Eglise Pentecote. Uko duhuye hajya tuko turayaga, tukayaga ivy'Imana duhanahana, bikanka ko tuvana. Twatanguye saa 11, ugasaba tukikuvana saa 3 z'ijoro. Tukavuga burije reka tugende dutandukane. Ivyo biraba igihe kirekire mu kiringo cy'umwaka. Hanyuma ico gihe ubundi munsi ko turayaga nk'uko tuvuye ku rusengero saa 11 tuja ahantu munsi y'itara ahantu habona, turayaga saa 5 tuvugirako y'ijoro. Mu gusoza yarumva umutima ijwi rije ko nyene giturumbuka, numva mvuze ngo hewe ndifuza ko twozokubakana, ubisengere nawe hama tuze twubakane. Mu nyuma ndibaza none ivyo mvuze byo bije gute. Urumva nari muri mpwemu yera, naravugishijwe, nca ndagenda muhira. Iryo joro nare ndiyumvira ingene iryo jambo ryaje, nigeze ndagiyumvirako, nabonye ko ari ubugombe bw'Imana. Ico gihe rero ndagera ahantu turegerana, noneho turayaga, turavugana, araba umugenzi akomeye. Hanyuma ndagera n'igihe rero ntangura kubwira umuryango wanje, ndabwira mama na papa, jewe nagomba kuzokubaka nujya mwigeme ndorera Angeline. Mbega yaramaze kuguha inyishu? Wewe kuko yubaha Imana kandi yabona ko duhuza mu vy'Imana, nta nico yabivuze ko yavuze ati nimba Imana ibigomba nukuri je nditeguye tuzubaka. Urumva rero ko we yari yamaze kumpa inyishu. Urazi ko kenshi abigeme bakunda kuvuga ngo rindira ngiye kubisengera, rindira nzokubarira. Hariho kenshi aba bagomba guca inyuma ngo baze kuraba ivyo utunze, baze kuraba umuryango wawe, baze kuraba kumbure bya bindi byose twamye tuvuga. Hanyuma agaruka kubwira ati hewe oya, ndifuza ko umuntu yasavye Imana kuvyerekeye ivyo kubaka yobanza gukuramwo kuja guhanuza umuryango, kuja guhanuza ubwoko bwiwe, kuja guhanuza abo bakorana, kuja guhanuza abaririmbyi. Nimba yarasenze Imana akumva neza ko Imana imurongoye kumwigeme, enda naguma habigira ibanga, kuko Satani aranga urubanza canke ubukwe canke umuryango ugiye kubakwa waje mu bugombe bw'Imana. Aravyanga cyane kandi arabigwanya. Iraza kubitubwira mugabo warutangwe kutubwira ingene wabibwiye abavyeyi. Ego abavyeyi narayo babariye bati ninde none mugiye kubakana. Nujya mwigeme ndorera Angeline. Umuvyeyi wanje mama arambye ati ivyo bintu byaje gute, wavyiyumviriye gute, ujya ntimukwiranye. Acara bibwira abo tuvukana na papa ati Jean yagiye kuresha wa mwigeme ku bitaro naka. Nabo bavuga ko akunda tekaye, irusubira uronde ritonde, ntimukwiranye. Numva ndabuza amahoro. Je ngagira ngo kumbure bazohindukira. Ndasubira ndegera mama ugira kabiri. Mama bwira papa yuko ivyo kubaka atari ikintu yohitira mu wundi. Ku mutima wandongoye kururya, mureke twubakane. Mama mbwira ngo mwana, iwacu iyo mvuka ari abigeme beza. Uzoze uje gucagura, nimba muri intara ya Bubanza warondeye ukabura, uzocagura hari iwacu. Numva nyene bavyanse gose. Ngiye guhanuza n'abagenzi bambwiye uko nyene ngo itonde, gwitonde. Hanyuma mu nyuma y'ivyo numva inkuru zije zihuta. Izo nkuru zavuga ngo iki? Ngo Angeline yavuye mu ishure ryisumbuye kubera yatwaye inda, avyara umwana w'ishushu. Haravuyemo n'umwe arambwira ngo je gogwana narigeze kurubona ngo urakuze muri kintu c'ikigabo. Urumva yankuri biremejwe, kandi ugiye kubiraba yavugwa n'abantu bavuga rumwe bari hamwe, ku buryo vyari bigoye guhakana ko atari ukuri. Ngomba guhanura umusore agomba kubaka, yabisavye Imana, Imana ikamurangira bazubakana. Yirinda amajambo y'abantu. Niyo boza ari 5 canke 10 bavuga rumwe
aze yitonde ntazashoka avyemera aza atohoze kuko maze kumva ko yavyaye nanje nzi ko nirinze ntigeze nja mu buhumbu nzi ko kandi ko Imana yigeze no kumpurushi ikambwira ati ivyo simvyemera ko bikora ndakubwije ukuri ko nacenda muzinukwa gose ndagenda namusezera umuryango waranse mukobwa bayi hari muri 91 Imana yasubiye kugira ikimbwira kuri we muri 96 duca twubaka. Umuntu akurikiranye uko muri ko murabivuga abantu barashobora kubuza umuntu intumbero yo kuyoboka Imana. Uhanura iki abariko baratwumviriza? Mu by'ukuri biragaragara gose ko mu bijanye n'abagomba kubaka bakaba barahuye n'Imana, bakaba abanywanyi b'Imana, bakaba bemegwa n'Imana, uwo muryango mushasha ugiye kubakwa ubu muryango uzohesha Imana icubahiro kandi abana bazokomoka kuri abo bantu. Mu vy'ukuri Imana iracaho ikazana abantu bazogirira ikimaze ubwami bwayo. Ndaguha akarorero, wibuke Mariya yari umwigeme agororotse atagira kumugayo. Wibuke Yosefu nabo yubaha Imana. Urabona ko abo bantu bari bimirije kubakana, Imana yahacishije urukiza rw'isi, niho Yesu yaciye. Fata nuze Elizabeti hamwe n'urya Zakariya umugabo wiwe, Bibiliya itubwira ngo bose bagororoka imbere y'Imana ngo bakayikorera ngo batagira umugayo. Urumva ko abantu babiri bahuye banywanye n'Imana, bahuye bubaha Imana, iyo bagiye kubaka umwana bakomoka ko Imana irashobora kumuremeramwo umugisha, akabera urukiza igihugu, akabera urukiza umurimo w'Imana, niho bavamwe abakozi b'Imana bakomeye n'ibindi n'ibindi. Burya umugisha ku gihugu uva kubakivukamwo iyo bashoboye kubaha Imana bakagororoka. Cyo tuma mvuga nti bitonde, muntu wanywanye n'Imana, muntu waronse muhemu yera, muntu wasavye Imana umugeni, umenye ko Satani ubwo bukwa azobugwanya kandi ahazoca ntuze wihende, azoca no mu bakozi b'Imana bamwe bamwe, ashaka guca no mu baririmbyi bamwe bamwe. Umwe mbere wemera arashaka kumucaka kabuza ubwo bukwe, ariko kandi twumva neza ko abantu banywanye n'Imana bakaronka muhemu yera iyo bahuye ari babiri batagira kumugayo baba abavyeyi b'umuryango uzozana icubahiro c'Imana mw'isi. None vyahavuye bigenda gute kugira ngo inyuma y'iyo myaka yose numva hafi 5 musubize hamwe kugeza naho mwubaka? Jewe murumva ko ntangura akazi ko kwigisha amashuri mato mato nabaye mu misozi, mba mu misozi ya kure. 93 rero cari igihe kitoroshe kuko ico gihe vyasaba ko buri mu mugambwe, hanyuma harageze n'igihe birashuha bisaba ko umuntu agira ubwoko yegamiyeko. Nanje rero nararose muhemu yera, nigira nk'umuriro wa muhemu yera mu mashengero atandukanye, ku ntamba, mu rugeyo, hirya no hino nivugira ubutumwa. Ivyo bintu vya politike n'ivy'ubwoko n'ivy'imigambwe nta ruhara vyari bimfiseko. Ico gihe rero ndazazanirwa, ndumva ko nabuze amahoro, ndavuga Mana jewe kwishusho wandemye ndumutuzi nkuko babivuga, mugabo naja mu Batutsi bati uri umuhutu, naja mu Bahutu bati erega wewe uri umututsi. Ngaca murayo nshira nayo mira, nja ndaborogera Imana. Mana ngiye kubuwande, ndarira ndabogoza, nja mu mafungo y'iminsi 3. Ico gihe maze kuririra Imana, mvuye muri ayo mafungo nabonye mwijoro icirore kinini, nkunda kirabemo mbona urugabo runini gwirabura gw'ibitama, ibishatsi vy'imvi vyamoya amaji imbere gutya, ngira ubwoba ndakanguka. Imana ikirambwira ngo rega yacu tinya, nguwo ni wewe ngore muzisazira. Guhera ubwo naciye ngira umunezero, sinasubiye gutinya intambara ukundi cange ayo magume. Imana yarandindiye muri iyo misozi kugeza ugwimo rurahera. 9 rero na 5 mbwira Imana nti Mana wanje abukije intambara y'amoko n'imigambwe, none heraba uracamfise, hageze kuma umufasha kuko birakwiye ko nimba notaha, kuko birashika yumva umuntu naho afise amasezerano aragereye agakekeranye, birashika ngavuga nti rero iyo bija hose ndakeneye umufasha kugira ngo nimba hose ubiyindi ntambara. Kuko ico gihe twarabona neza ko mu ntara ya Bubanza hakiri icuka kitameze neza, twarabona ukwihorahorana. Hanyuma rero ndavuga ni Imana ndose umufasha, nsubira mu mafungo y'imisi 3, ndabwira Imana ni Mana jewe ndagusavye nk'umufasha rero, niyo coza ari kimuga kikansanga ku birometero 8 by'intara ya Bubanza ahi Muramba, jewe nzogitwara nzi ko ari wowe ukimpaye. Urumva? Hanyuma rero maze gusenga narigize umukobwa nari narahisemwo, urazi umuntu ashaka kwihitiramwo. Nturya mukobwa afise basaza be benshi, afise umuryango wagutse, mbere n'umuntu wakavukire waha.
reka ndamutware intambara niyasubira kwaduka tuguhahunga to tukagira gute bazonkingira bazongwanako uriko uravyumva umuntu yamana akantu k'ubwoba hanyuma rero mugabo ndandikira ikete uwo mukobwa ni ku munsi wa gatanu nutaza ngusanga himuramba je nawe bizoba biheze icabaye n'igiki wa mukobwa yaciye afatwa n'amaso arahuma none yari kuzimuramba yahumye urumva ko Imana ikomeye nagize gutya rero nzamona ku mugoroba wa wundi Imana yamyereka yamba yari umukobwa munini w'ibiro vyinshi aduze n'amaguru kuva ibubanza ansanga imuramba ansanzeyo abantu bose baratangara uyu muntu aje gute ngaha ndamubaza none ko waje intumbero yakuzanye niyihe ngurumva ngo jewe ngurabona ko twatandukanye kijya gihe munagomba dusezerano bwa nyuma ni waronka umugeni nze ndaguherekeze nka musazanje nanje naronka uwo twubakana uzoze nka musazanje nenzoze nka mushikawe ntego me ndabikwemereye kuko mu mutima nibwira uyu muntu amaze imyaka 4 irenga umuryango n'inshuti n'abagenzi bazi ko namuhevye namureheje afise 26 none urabareka kwiza 30 nawe ibintu birashoboka ko ndamuzana ntakuza ararenze urazi ko mu mico yini wacu tuzi ngo umukobwa arengeje 20 ngo bari karakura ukwije 25 wabari kariheba uwa 30 baca bakura kwa maboko ariko nagira mbwira bizeye kwivya imyaka batobiharura dufise Imana ikora ibitangaza yego murakoze nguyo rero wa mwigeme araduze yaciye abinyishu yaca kibazo cyawe ico gihe kameremere yaramfashe ndavuga nteka urya n'umuryango urabizi sinaho no bica ndavyorosha ndamwemerera ko dutandukanye hingero mwijoro nje kuryama nk'abandi mburitiro umutima udidagizwe mbura amahoro nibaza ico nacumuye ndakibure nsaba Imana imbabazi mboroge vyange ngigijoro riragira irindi riraje sinzi na gatiro kanyivye gatoyi numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo wavuze ko uzoza ariyo nzoba naguhaye none waje kutamwemeye ryatiro rimvako nsubira muri ya marushwa mbura amahoro nja mu ruhagarara ndasambagirika mburitiro hama ndapfukama ndasenga nti Mana asangwa ari wowe uvuganye nanje ubu ndakwemereye ko aho bukera nzinduka ngenda gusaba ikigongo Imana no kumubwira ko tugiye kubakana naciye ngenda bukeye ndondera umukozi w'Imana njambitana ikado kera mu ishengero rya Panekoti bubanza wareheje umugeni kugira umwereke yuko ubucuti butanguye watora ikado ari gitambara ari saha ukacitana umukozi w'Imana ari umwarimu canke ari umwungere mukajana n'uwo mwigeme hanyuma gaca basengera noneho urugendo kaba rutanguye utagisubira inyuma ni kimwe twitira unywana canke imvugano urakoze cane nico nyene aho mu buke rero urahitanye umukozi w'Imana urajanye ugo runywana bakwakiriye gute nukuri nasanze Imana ari nyembabazi nagiye nk'ikimaramare mitano uwo mukozi w'Imana uwo mukozi w'Imana yavyumva nawe vyaramusize nti jewe kugeza ubu singikeneye umuryango singikeneye abagenzi singikeneye abakozi b'Imana ubu nabonye Imana niyo ngomba gukorana nayo yantegetse ko uwo yampaye arurya none mperekeza uwo mukozi w'Imana yaramperekeje arandemesha arampanura nukuri abakozi b'Imana naho no munsi tutabona neza agaciro kabo n'igikorwa bakora uburemere gifise ndizeye ko turetse ko bazohembwa mu ijuru hazogera igihe Imana ibibuke no mwisi kandi nubu ndibaza ko ibibuka kuko Imana ifise iminyuro myinshi yo guhezagira nukuri umuntu w'Imana mukozi w'Imana yaranjanye turagenda nashikira uwo mwigeme aho yaba muri home muri hopitali bubanza ico nakoze nashitse mfukama imbere yiwe nawe arakanguka yibigwa ivyo ari byo ndavuga nti naco mvise no vuga jewe umukozi w'Imana amvugire numva musoza ari karakoroka wa mukozi w'Imana aramvugira ati rero yaragararije Imana ariko yihanye je ndi cabona cuko mugiye kubana nkuko Imana yabiteguye nawe ati nanje sinogwanya Imana acarakira ca gitambara duheraho turabinyarutsa mu mezi 3 twari twubatse ariko ngira nkubwira igitangaza maze gushika iwabo nkamenyesha umuryango ko tugiye kubaka nawe nkamenya uko tugiye kubigenza kugira ngo dutebe tubishire mu ngiro ntange inkwano twubake maze kubona ko vyamaze guherahezwa nasubiye gushikira umuryango wanje ndabwira umuvyeyi wanje kuko mbwiye mama nabambwiye na papa yani mama jewe ivyo kubaka kwanje biratunganye ndabatumiye muzoze mu rubanza rwo gukwa ruzo bitarikize nizi kumwigeme ndorera Angeline mama arambwira ngo mwana ici Imana igomvye nta muntu yogitangira genda wubake Imana iguhezagire
kuko nawe byaramutangaje. Ibintu vyapfuye haciye imyaka byagwanijwe ngira ngo wera ku mupagani gushika no ku mukiriso. Narahura n'abakecuru babiri ukamengana umuntu yabemforumye babwiye ati Yohani buca twaranaka bakantera neza neza nkaburi yo ngwigwa ndadesiza ni uyu muntu koko nidukwiranye. Era abana abakecuru nabo kandi badasenga badakijijwe mugo bakantera gutya gaza bakampanga bati uje muntu ni mukwiranye rondera. Rero abantu baraba nk'abantu kandi bahitamo ko bagombye, ariko Imana yo iraba nk'Imana ikaguhitiramo kubona bikwiye guhesha icubahiro izina ryayo n'ibikorwa vyayo. Imana yarabonye ko ari we mufasha, azomfasha mu bikorwa vy'Imana akansegura. Burya abubakanye n'emagiriranire cyo gituma bikwiye kwitonderwa. Murakoze cyane. Koko Imana itaraba nk'uko abantu baraba, ni nako ijambo ryayo rivuga ngo abantu baraba ibiboneka, bakaraba ku rukoba, bakaraba uburebure. Urumva hari naho baraba ubwoko canke bakaraba intara. Ubu hariho ivyeze abantu barabirako by'ubutunzi, ariko ijambo ry'Imana riti jewe ndaba umutima w'umuntu, kuko Imana irazi kazoza ku muryango. Ni naco catumye itoranya umufasha mukwiranye. None urugo rwanyu rwabayeho gute? Urugo rwacu nakubwiye yuko Satani yatanguye intambara, ntiwitegekwa yihagarika. Nukuri arabandanya intambara yiwe, ariko Imana yamitsinda. Hari igihe bica kure bikagorana, mugabo impera n'imperuka Imana niyitsinda. Imana niyo yamitsinda mugenzi mu bibazo by'umuntu uwo ari we wese no mu ntambara izo arizo zose. Birashoboka nawe yuko uri mu ntambara, uri mu bibazo bikomeye, ugomba yuko Yesu inyishu y'ibibazo agutabara akakwishurira. Uciye bugufi aho nyene uri, urashobora kwinjiza Yesu mu bugingo bwawe, nawe akagutabara muri izo ntambara urimwo. Dufatanije gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, ndakweretse uyu musavyi wawe yicishije bugufi, agomba yuko winjira mu bugingo bwiwe kugira ngo ubinyishe ibibazo asanganywe. Mubabarire ku caha cose yakoze, winjire muri we, umukure mu gitabo cyabo gucirwa kw'amateka, umushire mu gitabo c'ubugingo c'abana b'Imana. Uwafise ibibazo Mana bimuzingazinze, ndakwinginze uvyishure. Uwafise ikibazo c'uwo bazokubakana, ndakwinginze Mana umuha umugisha, umutoranirize uwo bakwiranye. Mana aba bamaze kubaka bakaba bafise ibindi bibazo, nubatabare ubahe kubana neza. Aba badafise ibibondo, Mana ubanezereze, ubahe ibibondo mu muryango wabo, n'ibindi bibazo uvyishure. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, amen. Ikiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba kigarukiye ngaha. Turakengurukiye cyane umukozi w'Imana yadufashije kukibatunganiriza. Dushimiye nawe we mugenzi washimye guteramana natwe. Igice gikurikira ni mu ndwiza nkaho twatanguriye, tubaye turaguha kaze. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ufise intaho ugomba gushinga, utwandikire cyangwa udutelefone. Wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke uturunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako. Mu masaha y'akazi ushobora gutelefona kuri 22 24 26 57 cyangwa ukatugendera aho dusanzwe dukorera, tukaba tuguhaye kaze. Tukwikibanure tukwifuriza umugoroba mwiza, tugutumira kuzobana natwe ku w'Imana uza nkaho twatanguriye. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza, akubera inyishu mu bibazo byawe byose, naho ubutaha. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posta 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.